Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahejeje kuganuka avuye mu gihugu ca Gambia aho yari yitavye ibikorwa by'inamigira 12 byatunganijwe n'ishiramwe Merck Foundation. Mukaba muzi ko nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asanzwe ndetse ari aserukira iryo shiramwe mu Burundi nkuko nabandi batambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri Afrika babiserukira mu bihugu vyabo. Hanyuma kandi bikaba byahuriranye n'imyaka 13 iheze Merck Foundation iriko irakorana n'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu cyane cyane bariko barashira mu ngiro ibikorwa biteza imbere abene gihugu cyane cyane mu gisata c'amagara y'abantu eka ndetse no mu gisata c'indero. Rero kabaye akaryo keza ko kuganira n'abandi batambukanyi b'abakuru b'ibihugu bahanahana ivyiyumviro baraba ivyo bamwe n'abandi bamaze gushira mu ngiro. Hanyuma rero nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ndetse mu ijambo ryiwe akaba yarashimiye bwa mbere na mbere Merck Foundation kuba iriko irafadikanya n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu guteza imbere canke mu guha abaganga akaryo ko kuja kwiga hanze biga ibisata bitandukanye, harimo ivyo kuvura ingwara za cancer, harimo ivyo kuvura ingwara za diabete eka ndetse n'ibindi. Hanyuma rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba ndetse yaranababwiye yasubiye kubabwira uko ibikorwa yatanguje byo gushinga ivuriro byo gushara ivuriro igisata mu ivuriro umugira neza igisata kivura abakenyezi bafise ibibazo byo kwibaruka bakibaruka, aho ndetse yababwiye ko mu bakora muri ibyo bitaro harimo abaronkejwe ubumenyi na Merck Foundation. Hanyuma kandi nkuko mubizi gushika ubu hakaba ari abana bashika kuri 10 bamaze kuvuka muri ubwo buryo bwa fecondation in vitro, kandi hakaba hariho abavyitura bavuye hano mu Burundi muri no mu bindi bihugu vya kure nka Chad, Congo n'ahandi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kandi yaranababwiye ikijanye n'indero ko bariko baragerageza guteza imbere indero y'abigeme biciye mu mugambi Educate Linda bakorana na Merck Foundation, aho abakobwa barenga bashika kuri 50 bariko barafashwa kugira ngo bige kandi baheze neza amashure yabo. Muri ubwo buryo nyene bwo guterera murabizi ko nyene cubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yatanguje ishure Socle du Savoir. Iryo shure rikaba ryakira ndetse mu bo ryakira harimo n'abigeme bafise amikoro make ariko bafashwe na Fondation Bonne Action mugira neza kugira ngo babandanye baterera mu gisata c'indero. Iryo shure rero ubu rikaba rikora neza kandi abatari bake baramaze kubona ko hatangirwa indero nziza kandi y'akanovera. Nyene cubahiro rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarabwiye kandi ko hariho inganda zitunganya kubamenyesha amakuru kubigira ngo batahure neza ingene bokora amakuru neza kubijanye n'ibisata cyane bijanye n'ivy'ubuvuzi. Hari abamenyesha amakuru batari bake kubingangurukana ubumenyi bakaba bahora bitabira ibi bikorwa. Rero urongoye Merck Foundation Dr. Rasha Kelej yarakeje umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye ku migambi ariko ararangura kandi akanamukeza no muri ico gisata yashinze muri polyclinique umugira neza kuko kiriko kirafasha abantu benshi. Akaba rero yavuze ko bazobandanya bakorana neza kugira ngo babandanye bateza imbere ibisata bitandukanye cyane cyane iby'indero hamwe n'ivy'ubuvuzi hano mu Burundi. Rero uru rugendo rwabaye karyo kuri nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ko kuganira n'abandi batambukanyi b'abakuru b'ibihugu bahanahana ivyiyumviro kugene bo bandanya bateza imbere amagara canke ubuzima bw'abene gihugu muri rusange. Television Tanganyika.